Hello, dear audience. Welcome again to English Agora Victory School. Nkabasubiye kubaha ikaze kuri English Agora Victory School. Nk'uko bisanzwe twaba tugiye kubandanya no kwiga rwarimi rw'icyongereza duciye mu ijambo ry'Imana, aho dusanga twamenya icyongereza biblique kandi n'ikindi gisanzwe. Muzi yuko icyongereza ari rwo rurimi rwa mbere, none rero kurumenya bifise inyungu nyinshi kaze kandi. None rero tudatevye reka senge ntera nihuta. Nk'uko bisanzwe n'umwanya muto gusa tujyane. Mwami Imana ndagushimiye ko muri umwanya mwiza ucubana nacu rero tugira neza n'imbazi zawe bitubeko ugendo wihesha icyubahiro ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima amen. Nkaba rero subiye kubaha ikaze kuri English Agora Victory School. Tudatevye reka duce kuri uwo murongo niwo tuja guhagararako ku mavokabulari tuja kwiga uno musi. Ni mu bami ba mbere igice ca 17 umurongo wa 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, "Bring me, I pray you, a morsel of bread in your hand." Ni Eliya ariko abwira wa mupfakazi ngo akikaja kumuvomera amazi ati ariko unzanire n'agatsima. N'aya majambo rero tugira tuje ko naho tugira duhagarare. Rero ijambo kurindi ngo and as she was going to fetch it, to fetch turazi yuko ari kuvoma, ni puiser d'eau. As she was going to fetch it, to fetch kuvoma, iti nayo iti iramplasa isubirira amazi. As she was going to fetch from where, amazi avuye hehe? Ni amazi avuye mu isoko. Where ishobora kuba pwi ni mu bihugu by'ubugaragwa ahantu bakaze kwimba amapwi, bakimba amazi hasi cyane, ariko kandi bakayakura n'ahantu twakwita nko mu dusoko n'ahandi hose turashobora kuhita where ni WER. And as she was going to fetch it, akiri karaja kuyavoma. She was going to fetch it. Uvuze ngo I am doing this, ni kuvuga iyo ni present continuous tense isigura ikintu uri kurakora ubwo nyene. Uvuze rero ngo as she was going, ni kuvuga yari karagenda. Aho ni muri kahise. Kuko iyo haba muri kuba cavuga ngo as she is going. None rero ni as she was going to fetch it, akiri karaja kuyavoma from the well. Ayakura muri pwi cyangwa mu ntuze abakoresheje fetch, to fetch. Ariko hariho ahandi naho bavuga ngo as she was going to get it. To get it ni obtenir, to get muri iyo ntumbero cyangwa kuyazana kuyatora ahantu yashize. Ariko ngaho bakoresheje the verb to fetch, arico bita kuvoma, puiser d'eau. Aho tuca turandanya. He called to her. Icyo twarakibonye ni ukuvuga iri rapere. Yaciye amuhamagara kandi amuhamagara at distance. Bijya tugufata ko ari nko gusemerera kuko n'uri kwamagara umuntu muri kumwe. To call to someone, kujya uhamagara umuntu asa n'uri kure. Rero aca amuhamagara. He called to her. Arahamagara wa mupfakazi. Uwo ni Eliya yamuhamagara. And said. Icyo kive muri the verb to say, ni dire. Ariko aha ni muri kahise. Kuko yaba ari muri present hacavuga ngo and says. Ariko kubera ni muri kahise ni and said. Nivyo. Bring me. Ati nzanira. To bring ni apporter, kuzana. I pray you. Ni kuvuga uge muri izi traduction zisanzwe hari ahantu baca bagenda traduction littéraire bakabisigura uko nyene bakavuga ngo je t'en prie. Ariko ni je t'en prie canke s'il vous plaît ni nko gusaba polima mu rupfasoni. Ariko yashatse tuja dukoresha tuce tubonera akaryo ko gutanga verbe nka zitatu zisa n'izivuga bimwe. Ni ariko aho ni nko gushaka kuvuga
ukoresha the verb to implore. Implore ni implore, ni nko kwinginga, cyangwa to supplicate nicyo kimwe, ni supplier kwinginga, cyangwa to beseech, to beseech. He beseeched her. He implored her. He supplicated her. Ni kuvuga aho turiko tuvuga ko yamwinginze. Ego nivyo kugira amuzanire a morsel. Bring me, I pray you, canke I beseech you, canke I implore you, I supplicate you, a morsel of bread in your hand. A morsel of bread in your hand, ni kuvuga un morceau de pain datame, unzanira agakate, mugabo bashatse kuvuga agatsima. Nivyo unzanira agatsima mu kiganza. Amaze kuvuga mu kiganza no kuvuga ntibiri kurigora ushira ku nkoko uzana nini, ariko unzanire agatsima mu kiganza. A morsel of bread in your hand. Aha rero morsel naco naciye dutanga ivyitirano, ushobora kuvuga a piece, ariko ku mikate nk'umukate wakaze kuvuga slice. Slice murabona ijya mikate y'amapain coupe, burya bupande babwita slices mu cyongereza cyiza, ni slices, les morceaux de pain. Slices ni morceaux de pain. Ushobora kuvuga a piece of bread, a morceau de pain, cyangwa slices. Dutanze akarorero kuri iki cha slice, ari hano gikora nko buri kuvuga yuko ugiye kuriha amafaranga mu bice, kuko hari aho gisigura tranche. Nk'akarorero, I'm going to pay in 4 equal slices. Je vais payer en 4 tranches égales. Ni kuvuga ngiye kuriha mu bice bine bingana. I'm going to pay in 4 equal slices. Nico twumva slice ko ari tranche, muga tukaca twumva ko bishobora gukora mu buryo butandukanye, kuko niba ushobora kuvuga ngo ngira nje kuriha mu mamorso, oya no ini morsels, oya ari kuvuga tranche. Tranche nacyo gisigura slices. Nivyo none rero naha ijambo ni ryarindi turakuramwo reso morale canke reso y'uno musi, ariko hamwe n'ivyo ni amavokabulere tugenda twimenyereza. Ngo and as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray you, a morsel of bread in your hand. Ubu rero bakivuze biroroshye kugitahura kuko twamaze kumva amavokabulere yose. Ugiye rero urasoma uciye wimenyereza gutora Bible y'icongereza ukaja urayisoma, uzoca usanga uriko uriyibutsa. Murakoze. None rero rero uno munsi n'ubu kwizera Imana, icyo yasezeraniye umuntu iragishitsa, no kuri Eliya yaragishikije. Ivyo yari yamusezeraniye yagiye Izarefati arabironka. Murakoze. Ego none rero mu Rwanda mugira subscribe, usabone bivana n'ururimi mukoresha, like, share, canke aimer ou partager, hanyuma na comment cyangwa commentaire, kuko kugira umuntu amenye ivyo akwiye guhindura ivyo ari vyo. Nivyo murakoze, nkaba ndabashimiye naho hanyuma. See you next time. Mwimana rero ndagushimiye kuno mwanya mwiza. None iri jambo ryo kwizera natwe dukomereze kwizera, kandi icyo utwiteze ko muri ino si uzugenda utugira ubuntu, ugenda ukituronsa, ukituronka ko hanyuma ishimwe n'icyubahiro bice bigenda bibi byawe, natwe tuzogiheze byiza. Mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima. Amen.